Icambere nuko jewe nabibonyemwo umuhezagiro w'Imana. Amen. Kuko iciyumvira umuntu arakigira mugabo ingene gikura ntabimenya. Biva rero mu maboko y'Imana. Ikindi nokongera ko nuko no hamagarira umuntu wese yumva ashaka gukora ikintu kigira ico kimarira abantu canke gifasha abantu kwatotinya kuko biratinyitse gutangura ikintu ariko umuntu afashanije n'abandi atari wenyene kuko nanje haragiyemwo imigwi y'abantu batari bake bashoboye kugufasha bashoboye kumfasha ko umuntu rero yoheza akubahuka kwihangira umurimo agakora igikorwa yitanguriye wenyene akafashanya n'abandi bagaheza bakamuterera ivyiyumviro no mu bikorwa nyene ugasanga kirakunze kuko biratinyitse kandi biranaruhisha cyane. Turiko turaraba ihanishwa gurishwa nibaza yuko ari abantu baba baratoye mu bandi bakushoboye gukora ibintu bikomeye mu gihugu. Mbega mwebwe ubu butumire canke kuza aha kuri ku kigo c'amanama barabatumiye canke bigenda gute navyo kugira ngo dushe kubisangiza abarundi? Murakenera ibintu vyinshi, murakenera ayo mananasi, murakenera nayo matunda ndetse nayo mabungo. Mbega ku bantu bazokureka iganira, mbega ayo matunda mukoresha izo nanasi nizo mwirimira canke nizo mugura murangura? Harimwo ivyo twirimira ariko ntiturageza aho twokwiza ko dukoresha ivyo twarimye gusa. Turatumira n'abandi bose baba bafise ivyo vyamwa, abarima amabungo, abarima amatunda, ko babishoboye twoheza tukavugana tukagira partenariat hama tukabagurira nabo bagaheza bakadushorera twese tukungurana cyane cyane rero nk'amashirahamwe akunda kugira ivy'uburimye turabatumira ko boza tukagiranira amasezerano hanyuma bakaza baraduha ivyo vyamwa abandi babikeneye abamaze kubona ko abo bana twabihembuza bashobora kuronka ubuzima abavuzi bo ku bitaro baciye baza barababwira bati genda namwe babahe nk'abavyeyi bibarutse canke n'abandi babazwe bakabwira ati genda namwe babahe ijya jus ya Prine do Japon muheze namwe mugira amagara meza muronka amaraso. Dutanguye kubona abantu bariko babigura niho rero haza n'iciyumviro c'abandi badufashije baravuga bati nimushiremwo na jus y'inanasi kuko kenshi intara ya Muyinga yarimwo inanasi nyinshi turayishiramwo tubona birakunze abantu barayikunda barayinywa hama baravuga bati nibungo burya ni ikintu ciza co gukoramwo jus tuca nayo turayikora tuca tubona bigenda neza. Intambamyi rero kuko iminsi yose mu gutangura ikintu hama harimwo ingorane bisaba kwitanga no kwigora cane. Byarashika tukabanza guhiga ivyamwa tutariyumvira kubirima tukabihiga henshi tukabibura kuko tukibitangura ntitwari twabitanguye twiyumvira kubidandaza cyane. Mbega ko mwatanguye mukora jus zo kugira mushobore gufasha abantu babuze amaraso, uyu munsi tukaba tubabona muri mwihanishwa gurisha iyi foire yaberenga kuri ku kigo c'amanama ku mucamakoraniro. Mbega ndushaka kwibaza yuko ubu yaba abantu batakironka amaji ukora mwaciye muja mu rudandazo mukawa muca muzidandaza abantu ntibishoboye kwa mukikibafasha. Twebwe ntitwoba abantu naho tubidandaza ico dushira imbere samahera menshi aruta yandi egome turakeneye gukora tukunguka ariko dukeneye cyane cyane ku buzima bw'abantu umererwa neza. Uwunyoye iyo jus akaba nyene afashe icamwa atabindi bintu bivangavanzemo atabindi bintu vy'amaproduit biza ku mwononera amagara kimwe conona amagara y'abantu twoshobora gushira muri iyo jus. Ico tubona cyose umubonye jus ya Prine do Japon mumenya ko harimwo isukari nkeyi ifise 10 nyene nkuko bisanzwe mu birekuwe n'amategeko uko bebe niba yabidupimiye byaba biri kuri urwo rugero nyene n'amazi makeye ntitwigera duhindura. Bakunzi bagaciro media tureka tubaramutse cyane y'abagati mu gizo cy'u Burundi canke abari kujya amazi katubipfuriza amahoro y'Imana mugiraho muba mwubaho ntandi dusanga ibiganiro by'akataraboneka ni Gaciro Media ibanga ry'abatunzi kujwe muri kumwe na Jeff Niyonzima nkuko mubona ku masikini yacu muri kumwe no mu maser
akora amaji agiye kudusangiza urugendo rwatumye uyu munsi ashobora guhembura imitima akongera akanahembura abantu akanyota. Mase reka tugwe kaze widondore abakunzi bagaciro media. Ego mejewe nitwa Mama Bernadette niyo nkuru. Nkaba negukira umuryango w'ababikira bene umukama. Bafise icicaro ngaha kuri Saint Michel IBUJUMBURA. Ego icivugo c'uwo muryango wa bene umukama ni jewe ndumusavyi w'umukama nibimbere nk'uko bivuze. Ni jambo mu marayika Gabriel yabwiye Bikira Mariya aje kumumenyesha ko ari we yashimwe n'Imana ngo azobe nyina wa Yezu Kristo mwana w'Imana. Mase rero tubamenyereye muyobokamana aho mufashe imitima y'abakristo. Vyasheje gute kugira ngo uyu munsi mushobore kuba muri ko mufasha abantu mu kubahembura inyota muri kamwe muri ko mukora amaji? Egome ikintu cyose kiragira aho kivuye. Jewe nari nsanzwe ndangurira ubutumwa mu kigo c'abagendana ubumuga Saint Jean Bosco c'Imuyinga. Nkaba nari nshinzwe kurera abana bari muri ico kigo. Hagera igihe turonka abaganga b'Abafaransa baza baraza bakatubagira abana bakabagira ama operation bagaca tubashize mu bitaro bakabura amaraso tugahiga amatunda ajya bita prine do Japon tukayabura. Hanyuma niyumvira kuyahiga kure ngo ndayahinguremwo umutobe candaronderaho ndavyiga turagira ama formation n'ababikira b'Abaholandekazi twari kumwe baradufasha ariko n'abari muri GTZ baradufashije turashobora rero guhingura mwo jus mw'iryo tunda bababaze rero tugaca turi bahembuza amaraso agacagaruka. Muri uwo mwanya byari byaratugoye cyane, hari n'abari bamaze kuza barahasiga ubuzima bamwe bamwe twabuze ingene tubaha amaraso ku bitaro ya Kenya. Ubu rero icyumviro ni wowe caje no waciyumvira kugira ngo ushobore gukora izo ji kugira ushobore gufasha ubuzima bw'abo bantu bariko bahasiga ubuzima kubera iyo ngwara yo kubura amaraso? Egome ico ciyumviro ni jewe naciyumviriye muri uwo mwanya kuko nabona izo ngorane z'abo bana ndeze kuko nyene umutima wo kurera abana bisaba yuko ubakunda cyane ukiyumvira ico cyose coshobora kubaha ubuzima. Ivyo hari gihe bishika aho twavuye ntihatuve inyuma mwebwe mwavukiye kugira ngo mushobore kuba mukora ibintu nkabi amaji aryoshe nkajya uko nayumvise. Jewe navukiye muri province ya Kirundo commune Bwambarangwe muri paroisse ya Mukenke. Niho navukiye data yari umumenyesha Imana hanyuma dukurira mu muryango w'Abakristo baratwigisha kumenya Imana. Niho naronkeye n'uwo muhamagaro wo kwihebera Imana ngacanza kwihebera Imana muri uyu muryango wa bene umukama. Ubuzima bwawe bw'ubuto bwo bwari bumeze gute? Mu buto bwanje nararonse inyigisho z'abavyeyi za mbere hanyuma ndaronka n'inyigisho zo mu mashure. Ndashobora rero kuronka uburenganzira bwo kuja kwihebera Imana. Uvuga ngo kugira uje kuba kwihebera Imana ni cyumviro caje ukiri muto hama ubanda uriga amashuri hama uvyisangamwo uyu munsi ukaba uri umuhebera Imana? Ego vyatanguye nkiri mutoyi cyane mbona ingene abavyeyi bakunda gusenga bagakunda kutujana kuko twaba hafi y'isengero cyane hariho nta kilometero gishika cari kihari. Hageze nkajya mu minsi mikuru ya Pasika ya Noheli papa akatujana mu isengero nkajya bagira imisa yo mwijoro biranezereza cyane cyamboneraho umutima ukunda Imana cyane. Niho vyatanguriye. Nza nisanga rero ico ciyumviro carankuriyemo. Wow. Okay. Tugarutse rero aho icyumviro cyaje kugira ngo uyu munsi uri gukora amaji y'inanasi nayo n'amatunda ndetse na n'ikindi simengo n'ubwoko butatu. Umaze kwiyumva ico cyumviro wavuze ko ari abazungu bagufashije kugira ngo ushobore gushika kuri iyo hangiro wari wihaye. Mbega nkamwebwe mumaze gutangura ico gikorwa cyiza nize ntambamye mwahuye nazo? Tumaze gutangura ico gikorwa ciza twarahuye n'intambamye zitari nke.
kuko iminsi yose mu gutangura ikintu hama harimo ingorane bisaba kwitanga no kwigora cyane. Byarashika tukabanza guhiga ivyamwa tutariyumvira kubirima, tukabihiga henshi tukabibura, kuko tukibitangura ntitwari twabitanguye twiyumvira kubidandaza cyane. Ariko aho tumariye kubona abandi babikeneye, abamaze kubona ko abo bana twabihembuza bashobora kuronka ubuzima, abavuzi bo ku bitaro baciye baza barababwira bati genda namwe babahe nk'abavyeyi bibarutse canke n'abandi babazwe, bakababwira ati genda namwe babahe ijya jus ya Prine do Japon muheze namwe mugira amagara meza muronka amaraso. Dutanguye kubona abantu bariko babigura, niho rero haza n'iciyumviro c'abandi badufashije baravuga bati nimushiremwo na jus y'inanasi, kuko kenshi intara ya Muyinga yarimwo inanasi nyinshi, turayishiramwo tubona birakunze, abantu barayikunda barayinywa. Hama baravuga bati nibungo burya ni ikintu ciza cyo gukoramwo jus, tuca nayo turayikora, tuca tubona bigenda neza. Intambamyi rero zarabayeho zuko tubura ibikoresho byaba mu bikoresho bihingura nyene, twagiye turaronka kimwe kimwe, birateba tubona birakunze biragenze neza. Turaho nyene, mbega ko mwatangwe mukora jus zo kugira mushobore gufasha abantu babuze amaraso, uyu munsi tukaba tubabona muri mwihanishwa gurisha iyi foire yaberenga kuri ku kigo c'amanama c'amakoraniro. Mbega ndushaka kwibaza yuko ubu yaba abantu batakironka y'amaji ukora mwakiye muja mu rudandazo mukaba muca muzidandaza abantu ntibishoboye kwa mukikibafasha. Oya, ivyo ntivyoshoboka, kuko twebwe watanguje umuryango wacu yari Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga, yaratubwiye ko uwo mutima wo guhera ku bintu byose dukora kuri abo batishoboye, abagendana ubumuga n'abageze mu za bukuru, niryo shingiro ry'ubuzima bwacu, nibo duherako, kuko turafise ibigo bitari bike birimwo abo bantu. Aho bari rero twama tugerageza kubitwararika nyene, ntawoyibura, kandi ari igikorwa ca bene umukama dukora twese tuba dufise mwene uwo mutima wo kubitwararika. Ni kuvuga murakora izo gutanga kw'abo bantu mufasha kugira hama mukongera mugakora n'izo kudandaza? Ego cyane. Kandi nibaza ko mumaze kugira ihinguriro rinini. Mbega iryo hinguriro mukoreramwo, mbega nk'abatabizi cyangwa bazo kuri kiganiro mwamuzikorera hehe ayo maji? Iryo hinguriro riri mu ntara ya Ngozi ku mutumba Gabiro, ryegeranye n'ishure nyene ryegukira bene umukama ryitwa Ecole Saint Archange. Ayo maji rero maze kuyakora, mbega nta maproduit chimique mukoresha, ni jus naturelle canke hari ikindi kintu mushiramo kugira ngo ushobore kuba jus? Kuko tumenyereye abandi bakora aya amajus canke tufate nko ku aya mapome, aya laha tangawizi, hari aya maproduit yandi bashiraho. Mbega mwebwe namwe bimeze gute? Oya, twebwe nta produit nimwe dushiramwo, cyo mbere turacirinda cyane, kuko twebwe ntitwoba abantu naho tubidandaza, icyo dushira imbere samahera menshi aruta yandi. Egome turakeneye gukora tukunguka, ariko dukeneye cyane cyane ku buzima bw'abantu bumererwa neza. Uwunyoye iyo jus akaba nyene afashe icyamwa, atabindi bintu bivangavanzemo, atabindi bintu vy'amaproduit biza ku mwononera amagara, nta kimwe conona amagara y'abantu twoshobora gushira muri iyo jus. Ico tubona cyose umubonye jus ya Prine do Japon mumenya ko harimwo isukari nkeya ifise 10 nyene, nkuko bisanzwe mu birekuwe n'amategeko, uko bebe niba yabidupimiye byaba biri kuri urwo rugero nyene, n'amazi makeye ntitwigera duhindura. Mbega ko badatahora Prine do Japon boshobora kukimenya ku Kirundi nk'abazokurikana ikiganiro? Yego cyane, Prine do Japon rirya tunda, ni tunda ngira mu Kirundi tugita itunda ritari bungo, rirya ritukura, risanzwe ritukura. Okay. Nibaza yuko bashoboye kubwira abakunzi b'Agaciro Media, ukababwira jus mukora n'akamaro kayo. Mumaze rero gukora iyo jus, uyu munsi mwarakoze muriko mukora iki kugira abantu bashobore kuronka amaraso, kuko bariko barahasiga ubuzima. Uyu munsi muriko mukora izo mushobora kudandaza. Mbega mukorera Ngozi gusa canke hari andi ma branche hamwe umuntu yokeneye kaji ashobora kuvuga ati mbega twozisanga hehe? Murafise ahandi hantu mushaka kwa mukorera canke iyo industrie ni imwe gusa Rudende?
iyo industrie ni imwe Rudende iri Ngozi mugabo ahandi dukorera tujanayo ji zikoze nko ngaha nyene dusanzwe dufise icicaro kuri Saint Michel turazishiraho abashobora kuzirondera bakazironka ni muyinga nyene naho dukorera Ingozi ni muyinga nyene turazishiraho abakeneye kuzironka bakazironka kandi turiko turagerageza rero yuko twobandanya twagura tukazishira no mu yindi mihingo y'u Burundi aho hose no hanze mbere bishobotse aho hose umuntu akeneye iyo ji akazoyironka. Okay, nibaza yuko mumaze kugira industry murakenera ibintu vyinshi, murakenera ayo mananasi, murakenera nayo matunda ndetse nayo mabungo. Mbega ku bantu bazokureka ikiganiro, mbega ayo matunda mukoresha izo nanasi nizo mwirimira canke nizo mugura murangura? Harimwo ivyo twirimira ariko ntiturageza aho twokwiza ko dukoresha ivyo twarimye gusa. Turatumira n'abandi bose baba bafise ivyo vyamwa, abarima amabungo, abarima amatunda ko babishoboye twoheza tukavugana tukagira partenariat hama tukabagurira nabo bagaheza bakadushorera twese tukungurana cyane cyane rero nk'amashirahamwe yakunda kugira ivy'uburimye turabatumira ko boza tukagiranira amasezerano hanyuma bakaza baraduha ivyo vyamwa natwe tukaheza tukabandanya dukora amaji akagwira hose. Bisigura ngo uyu munsi mushobora gukora ikintu citwa gutanga akazi ko nibaza no murafise n'abakozi mukoresha si mwebwe mwenyene mubikora ababikira, nibaza ko harimo n'abandi bantu mukoresha? Ego cyane harimo abandi dukoresha twebwe ababikira twenyene ntitwobishobora. Ego ko ntituri na benshi cyane. Okay, akandi kantu numva no kubaza, mbega nk'umuntu azokurikira ikiganiro kuko abantu ama industry nk'ayo urumva kuko mutoshobora kubirima ibibakwiye, abo vyumva bakumva bora iminanasi cyangwa bakaba bafise nk'imirima y'inanasi bo baronka gute? Mbega mwoshobora kubagurira? Ego cyane twoshobora kutubonanye nabo tukabona ko vy'ukuri babirima ku mategeko twifuza kuko nukurima birimwe ubuhinga kuko hariho ahantu dushobora kugura inanasi wayikoramwo ji ugasanga ntimeze neza. Tubanza rero kuraba yuko bakurikiza amategeko yose mu kubirima kuko iyo duhinguye ivyo twirimiye turabona uko tuba twabirimye, ivyo navyo tugura twifuza yuko baba babirimye bakurikije amategeko y'indimo. Okay, numva ko hari ikintu muriko murakora cyane mu iterambere ry'igihugu kuko muratanga akazi, urumva ko n'abandi bantu bashaka kuba bafise indimiro z'ivyamwa mushobora kubashorera, urumva ko mwakoze igikorwa cy'ubuhizi, igikorwa cy'ubutwari kazi. Tuje ku musozo, nakaye kantu wumva tutavuze ushaka kongerako? Jewe kantu numva twaba tutavuze twashobora kongerako icambere nuko jewe nabibonyemwo umuhezagiro w'Imana. Amen. Kuko iciyumvira umuntu arakigira mugabo ingene gikura ntabimenya. Biva rero mu maboko y'Imana. Ikindi no kongera ko nuko no hamagarira umuntu wese yumva ashaka gukora ikintu kigira ico kimarira abantu canke gifasha abantu kwatotinya kuko biratinyitse gutangura ikintu ariko umuntu afashanije n'abandi atari wenyene kuko nanje haragiyemwo imigwi y'abantu batari bake bashoboye kumfasha ko umuntu rero yoheza akubahuka kwihangira umurimo agakora igikorwa yitanguriye wenyene akafashanya n'abandi bagaheza bakamuterera ivyiyumviro no mu bikorwa nyene ugasanga kirakunze kuko biratinyitse kandi biranaruhisha cyane. Turiko turaraba ihanishwa gurishwa, nibaza yuko ari abantu baba baratoye mu bandi bakushoye gukora ibintu bikomeye mu gihugu. Mbega mwebwe ubu butumire canke kuza aha kuri ku kigo c'amanama barabatumiye canke bigenda gute navyo kugira ngo dushe kubisangiza abarundi? Baraduhaye ikete ry'ubutumire ntitwari kubimenya kandi ntitwari gushobora kwizana ngaha ngo bikunde nuko
baba bashimye babonye Icyo ibyo mwakoze, dukora aba ari igikorwa bakabishima, ciza. amare bakaduhamagara ngo tuje hamwe n'abandi. Okay, numva ni igikorwa ciza kuko murinze mugaragara hano uko mwakoze igikorwa cy'ubutware, igihugu kizi kandi gishobora no kubafasha kubasponsoriza kugira ngo mukore byinshi byagutse cyane. Ntimugire industry imwe gusa, mushoboye kuzagura zije mu ntara zose z'igihugu. Tubashimire cyane mase kuba mwaduhaye ikiganiro. Nibaza ko tuzosubira kandi kuganira kandi tubasange n'ingozi. Yego nanje ndabashimiye cyane. Bakunze bagaciro media, bakunzi aho muhereye hose, tubibutsa yuko Agaciro Media tuko turagana na Mansera tubwira uburyo yakoze ji naturelle, ji tagiramo ama produits chimiques, nakaji karyoshe cyane vraiment, nuko inanje numvise ko ari ji nziza. Rero tubibutsa musange ziganira abandi, mupartage kugira ngo ubutumwa canke ivyo tuganira bishoboye gushikira n'abandi bose, abarundi bose dushuke kugira kwiterambere. Mwumvise nko Mansera yabivuze, ushaka kubura iminanasi, ushaka kubura amabungo, amatunda, araguhaye kaze. Utunimero twiwe turadushira kuri description, muzodutore ama murondere, tusheze kuronka amafaranga, tushaka guteza imbere igihugu, tushaka kuronka kwabagwiza tunga, tushaka kuri ryahangiro, kuri ryabanga ry'abatunzi. Tubashimira cyane rero, naho ubutaha kukindi kiganiro.